akanwa kosha amatwi ariko nikosha umutima wosha umutima tubwira ubutumwa bwiza turirimbira indirimbo mugabo ukabusenga ukabusoma ijambo ry'Imana ufitaniwe relation n'Imana amatwi yanje araza kuryoherwa mugo umutima wanje araza gushaka gusenga kuko wawoheje akajambo kari muri Bibiliya ngo ndavuga ngo waranyoheje ndoha voilà rero Jevrima nukuri yo indirimbo isengesho n'amansenga yabari Imana nukuraze kumva wewe ice gituma tugitangura navuze ikintu cyo kumenyekana igihe cyose mbome ngo umuntu aranze sindamuzi sinigera ntawe gituma anzi ntamuzi kuko sinigeze nitegurira kumenyekana sinigeze nitegurira kuba umuntu normal ko umuntu yambwira bite big zo meze neza kitamushira ni sawa ntamuzi kuva kera namangira geste yo kuvumenga yo kumuraba amaso ya mukasina kumenya ahamagacha ayabonye ndamura video gisha gacambwira ngo ngo gatetera bamenya namwe mutatumenye n'ibiki bintu nk'ibyo no kuri sengesho ryanje ya Marimana sinafyo nzi ko nabigize neza mugabo aho ngeza cyo wampaye nimba ari ngabire nimba ari iki nimba ari concentra nimba ari gufata umwanya sindabigire biri neglige nibiki nagirageje mugabo wori umuhinga kumenya cyo koresha ibintu ndakwinginze baze kumva antukanabirira ivyo gira bumve wewe nta ndirimbo ndasora muri studio umutima wanje ndani niteze kwavuga ngo ubu rero big zo ngwego nta narimwe kandi ntafyo nipfuza ko bizogira benshikira yego cyo mba niteze kibari ico